Ibyo ni bimwe bizana bimwe bita conflit d'intérêt, ingwano y'inyungu zimugwanira, ugasanga inyungu za komine n'inyungu z'abanyagihugu zigikingiwe. Kuko urabona musanteri ari umutegetsi akaba ari muri ibyo, ni ukuvuga ko inyungu z'abanyagihugu zirabukunye ko nawe ataja muri vya bindi byo kureka ko ibiciro biduga kugira bikuremo inyungu ziyo. Ko ibiciro biduza ariko aradandaza abika astoka, ni ukuvuga yuko aca yirondera inyungu. Muri uwo mwanya rero azobireka abanyagihugu bahagorerwe, hanyuma avuga ati je vyabura biduga kizima ndiko ndadandaza, kizima ndiko ndunguka. Ikigira kabiri ivy'amatagisi byo bije mu makomine ntabakivyitaye, urudandazo ruciye mu mategeko gwiza rutuma ibintu bikorwa neza ntabakigwitayeho kuko nawe ariko ararondera gucisha mu kinywa. Ca gatatu umwanya w'ukwitera vya komine n'umucuri, umusanteri nawe akiruka muri ivyo vy'ikomine kaburikira bakazi kagahebwa, ugacisanga n'abagwiza tunga rero canke abantu bakurira muri yo ntara nakarengane kuko urumva ntabagikora, uzogenda aseka akoresha amategeko, akoresha inguvu ziwe, akoresha abapolisi kugira babuze abantu ibyo bashaka gukora canke abicishe mu karengane. Urumva rero haba nabo bashaka gukorera utwabo kubaho, haba abanyagihugu bagura bose barahagorerwa, yaba ikomine irahapfira mu by'ubutunzi, yaba abanyagihugu bakahagorerwa, hanyuma nabo bashaka kuza barikorera utwabo. Urumva bashaza barwana musitanteri ari muri ubwo budanda canke ari mu bindi acatangura kunurirwa runaka w'umudandaza akavuga ati je kizima nzohava nironka ibitwanje nakuyemwo ivya komine biribazo, ugacisanga manda yiwe yose komine imaze iri mu kangaratera. Tugira ko dutera kamo leta yicari ico kibazo. Ico kibazo kirateye isibe mu gihugu, aho ibintu byose abajejwe intwaro, isima, isukari n'ibindi abana beza bakaja no mu gitoro, ugasanga nakaga. Ivyo rero barakwiye kubifatira ingingo ruhasha zimwe zikomeye, bakamenya gutandukanya amabanga ay'ubujejwe intwaro n'ubuja mu rudanazwa n'iki.